mu buzima umupapa agomba kuba umuntu akora, kuba umukozi. Amen. Kuba umukozi. Imbere y'uko imuzanira umudamu yamuhaye akazi ikora, imwereka iryo tongo ngo aririme, arigire gute, ariteragiremwo ibitegwa, akore, hanyuma ibyo bitegwa navyimbura bize bibatunge n'uwo mugore. Mu nyuma amaze gukora akarima, amaze kugira ako kazi, amaze kumbure no kwimbura, nubwo batabivuga hano, icya igira gute ngo iramusinziriza, ikuraga gufa muri we. Aba papa bavuye mu ivu, ariko twebwe turakomeye, twavuye mu kabavu. Twikomera amashi. Twavuye mu kabavu. Amen. Bivuga ko uno munsi hano ku isi umupapa niwe agenda kurondera akagufa kiwe. Iyo toye ka kagufa akagwa kwa gufa kiwe agira amahoro, ariko yaguye ku kagufa katari gwiwe ibibazo. Habaho abapapa n'abagore uno munsi bataza abakonjonte babo ingene bamota. Nubabwira mwese tubafunga igitambaro, tukaje tubavanga, rondera umugore wawe ngaha atazi ingene mota, adashaka kuntora mu bantu benshi, ariko inka imenya inyana yayo mu mwiza. Defu akisiga n'amaparufu uzanye n'amadeodo uzanye ukayimotereza kugira ngo umetrize oha yiwe. Ayaya akore naje ndagakunda nagakeneye, bibwirwa benshi. ukabura akadeodora ka 15,000 ukazane muri ka gasashe. Ndabizi ko akakantu gakunda kandi ukabonera karakunezera akiye. Ibyo vyerekana ko hari ukuntu utabumwitayeho. Nivyo vyabaye kuri Adam na Eva. Arashaka kuba atamwitayeho gushika naho aja kugandirizwa n'inzoka. Ubundi umuntu mwubakanye ugomba kumenya ko umuravye gusa ko atameze neza. Kamaze uno munsi kutameze neza vyagenze gute? Uno munsi urarushe. Ariko usanga tubaho nk'impene. Aruha, asonza, anyotegwa, yamba biramusha. Umuntu agaca yiga kwigwanaho. Mu bantu bubatse hari ibintu bitanu bagomba kuba bafise bose. Kubera twaje turaba papa n'abamama, wese tugomba kwiyumva. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ariko ngenda kubwira ngo Imana ni nkuru. Bwira mugenza ngo Imana ntakinanira. Imana nta kintu na kimwe kinanira. Imana irubaka urugo cyane. Iki kibazo kijanye n'ingo n'imiryango, nkuko ijambo ry'umutwe rivuga kuri carte d'invitation twaguhaye, rivuga ngo umubano wabubatse. Abantu babiri bubatse, canke imigenderanire y'abantu babiri bubatse, umugore n'umugabo. Umugabo yagiye akagenda impinga nyinshi cyane, ariko ararondera akagufa kiwe aho kari. Umunsi umwe akagatura, hanyuma bagakora urugo, bagakora ikintu bita mariage, bakaba abakozi b'Imana, bakora projet y'Imana. Amen. Icambere numva no kubwira nuko umenya cyangwa ushira mu mutwe, nta rugo rusa n'urundi. Nta rugo rusa n'urundi. Nta couple isa n'iyindi. Nta mugore asa n'uwundi. Nta n'umugabo asa n'uwundi. Umwe wese afise umwimerera wiwe. Urafise uko waremwe. Umugabo arafise uko yaremwe, arafise uko yakuze, arafise uko yabayeho, arafise ivyo yabonye, arafise ivyo yaciyemwo, arafise ivyo yize bikaja muri we mu mutwe. Umugore nawe nyene nuko nyene. Iyo wagize mariage canke yubatse urugo, canke iyo uri kurubaka, canke gisagara umuntu kucubaka, uhoraho atarimwo, ivyo uri kurakora vyose ntabyo uzoshobora, canke bizokunaniza.
cyangwa bizogutwara ingufu nyinshi, bigutware n'umwanya munini cyane, bigutware no mu guhondobera cyane. Zaburi 127 umurongo wa mbere niho bavuga ngo iyo Uhoraho atari we yubaka inzu, abayubaka bose baba bapfa ubusa. Niyo Uhoraho atari we arinda igisagara, abakirinda. Urashaka gusoma Viola Psalm 127 verset 1 à 2. Uhoraho iyo atari we cyane. Umuteramyi abera amaso ubusa iyo Uhoraho atari we arinze igisagara. Ngira ndakubwira ngo uno munsi iyo Uhoraho atari we arinze umugabo, canke ngo amwigishe, canke ngo amufate ukuboko, canke ngo amuyobore, ntibyoroshe. Iyo Uhoraho atari we yigishije umugore ngo amucishe bugufi, amwereke inzira acamwo n'ingene agomba kumera, ndababwiye urwo rugo ruba rugoye. Amahigwe yawe canke amahigwe yanje nuko mu byo turiko turakora vyose tugomba guha ikibanza Imana. Bivuga ko urugo ruhagarara neza iyo rufise fondation mu Mana, iyo rufise amabuye y'itanguriro yo mu Mana. Amen. Nta Mana nta buzima, nta Mana urugo ntirugira ubuzima, kiretse urugo ruhuye n'abantu ngira ndakubwire, kuko abantu ubwoko bw'abantu buri gutatu. Hariho ubwoko bwa mbere, ni ubwoko bw'abantu bahindagurika, badafite stabilité émotionnelle, bahindurwa n'abandi bantu bagenderamo, bahindurwa n'akazi barimo, bahindurwa n'amafaranga, bahindurwa n'igihugu barimo, bahindurwa na société. N'abantu batari stable, abantu badafite personnalité. Umuntu wese amubonye ashaka guhinduka mu kanya sasa. Mani dufashe. Hari abantu abandi ba kabiri, n'abantu bameze neza, baremwe bameze neza. Abo bantu nubwo batagira Imana barubaka. Abo bantu nubwo bonywa inzoga ntizibatesha ubwenge bwabo. Abo n'abantu ivyo bakora byabo byose biba bitonze. N'abantu bitaho ingo zabo, n'abantu bitaho abagabo babo cyangwa abagore babo, n'abantu bitaho abana babo, n'abantu mbese batonze. Kandi abo bantu ni bake. Muri famille ushobora gusangaho umwe canke babiri. Famille irimo abana nk'indwi, apen iyo Imana yabagiriye neza urakuramwo batatu. Abo n'abantu vy'ukuri bakizwa, badakizwa, bagira Imana, batagira Imana, n'abantu batonze. N'abantu bagize gute? Iyo rero muri abo, iyo aribo bahuye bagakora urugo, urwo rugo ruba amahoro, bazokubaka bashitse ku buvivi, bafise n'imyaka 100. Abo bantu ari urugo rurakarorero. Ariko igihe umwe muri abo yatwaye uyu ari mu mugwi wa mbere, cyangwa agatwara uri mu mugwi wa gatatu, cyangwa agatwagwa n'umugwi wa mbere, cyangwa agatwagwa n'umugwi wa gatatu, abo urumva ko harimo umwe ari agashinge gacumita uwundi. Umugwi wa gatatu n'abantu bari envoûté, n'abantu wo kwita ngo ntibagira ubwenge, n'abantu batwagwa n'imwemu mbi, n'abantu batwawe n'inzoga, n'abantu batwawe n'ubusambanyi, n'abantu batwawe n'abarozi, n'abantu batwawe nabijya baraguza bagaterekera, n'abantu bari téléguidés par Satan, n'abantu mu mubiri wabo bagenda bagendeshwa na Satani. Ababwiye ngo sambana direct, ababwiye ngo besha direct, ababwiye ngo
Kigali utasezeye umugore aragiye amubwiye ngo kubita umugore wawe aca kubita, amubwiye ngo mwimerasi aca mwima, amubwiye ngo ryamana n'abandi bagore aca azana nka 10, amubwiye satani nyene agenda birashika rero umwe atari stable agaca agenda akagira mariage n'uyo mu mugwi wa kangahe wa gatatu, abona ikirori nigiki nikirori canke uwo mugwi wa gatatu agatwara uwo mu mugwi wa gatatu nyene, ababo imize bazobari mize, nukuvuga ngo n'umugore ari envoûté 85%, n'umugabo ari envoûté 95%, bagize urugo. Nuvuga ngo urwo rugo rwabo 100 ingahe ku majana 200 bari fo. Urugo rwabo ruzogenda rukogwa na satani gusa, abo nta mahoro. Turi kumwe kandi ingo nyinshi ziri ngaho, zire ngaho, umuco umwiza, umwiza umuco, umuco umuco umwiza umwiza. Shaka ubishire ku gapapuro ubyandike. Mu bantu bubatse hari ibintu bitanu bagomba kuba bafise bose, kubera twaje turaba papa n'abamama wese tugomba kwiyumva. Ni kuvuga ngo mu rugo rero hagomba kuba icambere, hagomba kuba kwihanganiranira, la patience. Mu rugo hagomba kubaho kubahana, ariko hari ukuntu ijambo ry'Imana canke abantu bagomba kubishira kuri umwe ngo abagore bagire gute bubahe gusa, ariko abagabo kamengo ntibakwiye kubaha abagore. Sivyo, umugore yiyubaha n'umugabo yiyubaha bagomba kubahana. Ica kabiri ca gatatu bagomba kuba umugore n'umugabo bose baciye bugufi, umwe afise ubwibone n'amanyama no kwishira hejuru, ni ngombwa ace atsikamira uwundi, ariko tugomba kubana twese duciye bugufi, kuko udaciye bugufi umwe ntazosaba imbabazi, uwundi asiba imbabazi, uwundi ntazisabe, uwundi nyene akihagarara ko uko Viola yabivuze, ugasanga kubera ofisi ubwibone, nije mfise amafaranga, nije wendi patron, nije ndi umutwe, nije ndi umwami, wewe nukumviriza ni umuntu adaciye bugufi ntazokumviriza, adaciye bugufi ivyo uvuga ntibifise akamaro, adaciye bugufi wamugorura ikijuju. Ariko ngenda ababwire abapapa muri ngaha, abagore bafise ubwenge, saba keha bwenge vraiment, abadamu baraciye ubwenge, barafise ubwenge n'urukundo nyene, n'urukundo tugomba gukundana. Unkunde ndagukunda, kuko nunkunda wenyene uzovunika, ninakubaha wenyene nzovunika. Ushaka kunkunda nanje nkagukunda. Ica kane, tugomba kuba abantu baganira. Amen. Bagira gute? Baganira, umugabo aganira n'umugore wiwe. Ninkuganiriza jenyene uzombwira ko ndakwishije amajambo menshi. Habaho abagabo bahoze batavuga, barahari hano, barahari hano. Ugomba kwiga kuvuga, kuko no hanze uravuga, no hanze uravuga. Habaho rero abantu bubakana ntibigere bavugana ikiyago n'umunsi n'umwe. Ubo haraje ikintu biti telefone, element ifavoriza cyane kutavugana. Umwe wese ashagena mu telefone yiwe, undi akaja mu telefone yiwe. Ayo matelefone tugomba kuyakura mu cumba. Hari umuntu telefone yiwe ari kigigwamana, ukagomba kuvugana na telefone, umudamu wawe bizokugora. Satani yaje guteza ko mutavugana, kuko abantu bavuganye burya babatoye umuti. Burya Satani ariko arashaka ingene avugisha umugore wawe, cyangwa ariko arashaka ingene wewe aca yiha raison nakara umugore wanje ntamvugisha, reka nje kwirabira kakandi duhurira ku kazi,
nitahiye kamaze umubabaro kanganirije, mugabo urabesha amaherezo y'inzira ni munzi. Usurinya na stilo rouge. Evite ikintu kibuza ikiganiro mu rugo. Ucugwana naco kandi kindakikubwiye nongeye kukikubarira nico mpwemu yera yanyigishije mu buto ntangoye gukizwa, ntangoye kumenya mpwemu yera. Nico yambwiye igituma tudafise amahoro nuko imiso satani yaza kwica kuvugana. Bamwe barondera umugabo wawe bazokwica ko bamuvugana, kuko nimaba muvugana byose bigenda neza. Nimwaba muvugana finance murayipanga, nimwaba muvugana mu gitanda biza kugenda neza. Ariko nimwaba mutavugana uca wanka cyangwa undakanga undaza kwimarisha vo hariya murahije bitandukana. Ariko nico kigwanisho benshi bafise, ni kigwanisho cyo kudasura kuvuga, ni kigwanisho cyo kuja mu kindi cyumba, ni kigwanisho cyo kuraba à droite undi akaraba à gauche. Murahejeje kuryamika uwundi muntu hagati yanyu kandi mutametriza, kandi we yabitumye ko mugira gute mutavugana. Wigira umusazi ubigenza gute, ariko garukana ikiganiro maze wanka kwigarura ikiri hafi yamara kurenga imirambi. Kandi azogutsira azobwira yuko wewe ntumuvugisha, uwundi nawe ati wewe ntumvugisha, uwundi nawe ati wewe ntumvugisha. Naronse abandi bamvugisha ngaha, abahora bakuvugisha atari abagore bawe. Kuri uyu mugoroba ndabashwiragije ntimuzosubira kumvikana mu izina rya Yesu Kristo, kubera munsi y'amavuta no munsi y'ubushobozi bwa mpwemu yera. Bari abantu babi, bari abantu basambura, bari abantu bo ku ruhande baprofita l'absence yo kuvugana. Kandi nawe satani cyo kigwanisho afise abuza abantu kuvugana, muga kubera abakristo batabizi abafatira ngaho. Icanyuma ugomba kuba umumama canke umupapa ufise umutima wumva, wakira, woroshe. L'esprit de douceur ni camwa mpwemu yera. Udakomantaye umutima, utajya misaya. Iyo habaye akantu gatoyi ugomba kuba umuntu comprene uwundi, wumva uwundi, utahura uwundi, urondera ibikwegeranya n'uwundi, utarondera ibigutandukanya. Ko abantu benshi baha agaciro ibibatandukanya. Nuvuga na esprit de douceur nayo bufise ibibatandukanya, ukaguma ushinze yuko uwo mufata ari ahantu, ukaba ushinze ko uwo mufata n'umunsi yavuze nabi, uri kuramucunga yuko hoza ikintu gituma umutuka, uri kurashinga, nuvuga ngo uri kurarondera ibintu bituma habaho distance hagati ya wewe nawe. Nukwama ushinzwe kurondera akantu wofatirako kugira mugenzawe umucumita inkokora cyangwa umucumita imbugita cyangwa umucumita akantu akuma. Tuma kugira imitima yoroshe, imitima yumvanana, itahurana. Utahure mugenzawe nawe gutahure. Turagiye mu itanguriro mu ijambo rivuga ngo umugabo azosiga umugore wiwe. Ariko ndashaka tuje kuri 2:15. Uhoraho Imana ajana wa muntu amushira muri iryo tongo ryo muri Edeni ngo aririme arizigame. Amen. Imana yafashe itongo irarikora. Amen. Iraritegura. Iriteguye, wibaza ko Imana yacigenda? Yaragiye? No, Imana yagumye hafi muri iryo tongo. Izana umugabo, ntabwo yazanye umugore. Amen. Imuha iryo tongo kugira ngo agire gute? Aririme kandi arizigame. Amen. Mu buzima umupapa agomba kuba umuntu akora, kuba umukozi. Amen.
kuba umukozi. Imbere y'uko imuzanira umudamu yamuhaye akazi ikora, imwereka iryo tongo ngo aririme, arigire gute, ariteragiremo ibitegwa, akore, hanyuma ibyo bitegwa navyimbura bize bibatunge n'uwo mugore. Mu nyuma amaze gukora akarima, amaze kugira ako kazi, amaze kumbure no kwimbura, nubwo batabivuga hano, icya igira gute ngo iramusinziriza, ikuraga gufa muri we. Aba papa bavuye mu ivu, ariko twebwe turakomeye, twavuye mu kabavu. Twikomera amashi, twavuye mu kabavu. Amen. Bivuga ko uno munsi hano ku isi umupapa ni wagenda kurondera akagufa kiwe. Iyo toye ka kagufa akagwa kwa gufa kiwe agira amahoro, ariko yaguye ku kagufa katari gwiwe ibibazo. Imana idufashe, Imana idufashe. Imana imushize muri uwo murima, ikigumana nande, igumana na Adamu. Iramuhereza na wa mugore wiwe, barabana bagumaho. Adamu yarabwiye umugore wiwe, yaramuhaye amategeko ngendegwako y'iryo tongo, yaho bazoba n'ingene bazobana n'ingene bizogenda, ibibujijwe n'ibirekuwe. Buriya Eva yarabibwiwe nande, na Adamu. Amen. Haleluya, haleluya. Aramubwira ngo Imana yambwiye. Bivuga ngo Adamu yabanje kuba umupapa, ari mu bwiza bw'Imana, avugana n'Imana, akomirikana n'Imana. Haleluya. Kandi yabanje kuba umuntu, umugabo azimana, umugabo akijijwe kandi yejejwe, kandi atavyaha akora, kandi atavyaha harimwo, abangaho abana n'umugore aramubwira. Imana idufashe, Imana idufashe, Imana idufashe. Ba papa mugomba kuba mu bwiza bw'Imana. Haleluya. Mwumva icyo Imana ivuga ku miryango yanyu, mwumva icyo Imana ivuga ku buzima bwanyu, mwumva icyo Imana ivuga ku mugore wanyu. Kuko hari igihe uzomufata nabi, usanga ufashe nabi umugore w'isezerano, umugore Imana yatoranije, umugore nkaba umwica Sisera, ba Debora. Uyu mugabo Adamu aba mu bwiza bw'Imana. Haleluya, haleluya. Umupapa ube mu bwiza bw'Imana, urondera Imana. Mu yandi majambo, abapapa nibo bagomba gusenga. Bwira umupapa muri kumutitangura gusenga, kunda gusenga. Haleluya, kunda gusenga. Wakira imbaraga zo gusenga. Tureke kuba nka bishop wona umengo ariko kunda agomba kubirekura. Reka kubirekura, bibemwo neza, bibemwo neza n'umugisha, bibemwo neza n'umugisha. Amen. Uyu mugabo, uyu mudamu Eva amaze kumenya yuko hari ivyo batazorya, hari ivyo barekuriwe, hari ivyo batarekuriwe, kumbure yuko atagumanye imigenderanire yo kuganira nande na Adamu. Ntibagumye baganira. Kumbure urabibona ko hari ahantu ashaka ko yaramurekuye, ashaka ko yaramurekuye. Ngira ndakubwira ikintu kimwe. Amen. Aba papa baba bashaka ngo abagore berekwe, ngo twerekwe ibyo bakunda, twerekwe ibyo badakunda, twerekwe ingene bameze, ingene wabo bameze. Nta mupapa numwe azopfa kubwira ingene wabo bameze. Avuga ati bugeje mushikanje nihwa, ati mama nawe wewe reka. Aguma kubwira ko byose bimeze neza, ariko ugomba kuvuga ukabwira umugore wawe. Amen. Ukamubwira ingene bimeze, ukamubwira ivyo ukunda, ukamubwira ivyo wanka. Nikihe ukamubaza, madamu wanje, sheri wanje, niki ukunda ndakiguhaye, niyo woba wirabura uco binzobe. Bibaho. Amen. Bibaho. Waruzi ko bibaho? Waruzi ko bibaho?
ndashobora kuba nkunda ikintu ukimpaye ukaza ubona igicu cyose cy'ukwirabura kireyutse. Ariko ikindi gihe nabo bavuga ngo burije, ngo beko bwije nibiki. Ariko icyo kintu akunda nukimenya uje ukizana. Amen. Hari umugore n'umugabo bashobora kubana umwaka, 2, 3 igahera utazanye akantu madamu akunda. Gira mugenzi wawe uti ibyo n'ibibazo. Umwaka ugahera utazanye n'urushinge. Basuti nabonye madamu wanje arakunda kubarira, reka zane urushinge n'urunyuzi. Habaho abapapa n'abagore uno munsi bataza abakonjora abakonjointe babo ingene bamota. Nubabwira mwese tubafunga igitambaro, tukaza tubavanga, gaca ndwika bishop, rondera umugore wawe ngaha atazi ingene mota. Imyaka 20 n'ingahe, 29 adashaka kuntora mu bantu benshi, ariko inka imenya inyana yayo mu mwiza. Urabe ingene abantu twapfuye, numurarana imyaka 29. Nogena nkinyegeza hose, genda uramotera abafemine bose. Ukazobona aguye nko kuri Janete. Ni wewe. Kameme. Ivyo ni bibazo. Ugomba kumumenya neza nawe akakumenya neza. Amen. Ukamumenya. Defo kisiga n'amaparufu zanye n'amadeodo zanye ukayimotereza kugira ngo umetrize ohayiwe. Ayaya. Akore naje ndagakunda nagakeneye. Bibwirwa benshi. Mugabo nakaga umwaka ukaguherana. Wese uwombwira gute ko wakenye ukabura akadeodora ka 15,000 ukazane muri kagasashe. Ndabizi ko akakantu gakunda kandi ukabonera karakunezera akira. Ibyo vyerekana ko hari ukuntu utabumwitayeho. Nivyo vyabaye kuri Adam na Eva. Arashaka kuba atamwitayeho gushika naho aja kuganirizwa n'inzoka. Imana idufashe. Ba Kristo tureke kuguma mu bintu by'amateori. Mu bintu vy'iki vy'amateori. Yategezwe kumwitaho. Arashobora kuba Adam atitayeho Eva. Kandi iryo kosa turarifise. Kutitanaho. Uravye neza urabona yuko ijya nzoka yakigenda kubwira Eve atahubwo ikini wakirya ko uragira ubwenge. Aterega burya warubaye utagira ubwenge. Wamusanze arima umusanga muri ritongo ubu murimyi uzi gutera imboga uzi gutera ibiki ariko tindo c'est pas combien tu es jolie. Kubera abagore bapfa mu matwi. Mupapa uri ngaha je nutiga kuvuga neza birakugoye no kumuganiriza. Ijya nzoka nta kindi yisha amatwi yande ya Eva. Amubwira ko ashobora kuba kungana n'Imana guca agira ubwenge. Ati mbega yemwe nokura hehe icyo nkura munsi ya burya ya kujya gutsikamirwa na Adam. Kandi biravye neza Adam yigeze abwira Eva ko muri iryo tongo hari inzoka kandi ifise amayeri gusumba ibindi. Mais pourtant no yari yise ibikoko byose biri ngaha amazina.
hariho ukuntu atamuganiriza ngo amubwire ukuri kose. uno munsi turubaka amago mugabo nta kuri kose tumenya, nta kuri kose tumenya. umwe wese arafite utuntu yisigariza, undi hagira utuntu yisigariza, ariko tugomba kuvugana ukuri. Muri communication hakabamo ukuri. Amen, amen, haleluya, haleluya. Ubundi kuva kera abantu barizera Imana bagakurikira ijambo ry'Imana, bivuga ngo ijambo ry'Imana batiza kurishira mu ngiro uko ijambo ry'Imana rivuga. Amen. Uko ijambo ry'Imana rigira gute rivuga, ryari ryaramubwiye ingene azobigenza. Ariko kumbure Adani yabikurikije. Uno munsi ni nayo ngorane dufise mu mago. Ntidushaka kumenya Imana, urabona abaje dushaka no kuvyumviriza, ntidushaka no kurikiza ijambo ry'Imana, ntidushaka no kwizera. Kandi iyo Imana itavyubatse umunsi umwe bizosambuka. Canke umugabo aruhe, umugore nawe aruhe, kandi tutari dukwiye kuruha. Twari dufise Imana ishaka kudukebura, ikatwigisha kuvuga neza, ikatwigisha kuvuga amajambo meza, ikatwigisha kwitanaho, ikatwigisha. Amen. Imana idufashe. Muri bijya bitanu harimo icya gatandatu kivuga ko ugomba kwitanaho. Amen. Ubundi umuntu mwubakanye ugomba kumenya ko umuravye gusa ko atameze neza. Kamaze uno munsi kutameze neza byagenze gute? Uno munsi urarushe. Ariko usanga tubaho nk'impene. Aruha, asonza, anyotegwa, yamba biramusha. Umuntu agaca yiga kwigwanaho. Ega nintibabara ninapfa ntawe uzonsubirira, nzozibira gwanje. Umwe wese agaca aja kwiyitaho, kandi Imana yari yaguhaye umugore ngo umwiteho. Imana yahaye umugore, imuhereza Adam kugira ngo amwiteho, amusengere. Amen, haleluya. Mw'ibyo byose biragoye ko ndabivuga iminsi ibiri. Mw'ibyo byose hamwe ubishize hamwe. Amen. Ubishize hamwe, hari inshingano z'umugore, hari inshingano z'umugabo, kugira ngo imigenderanire y'aba bantu babiri igende neza. Bimwe nibijya bitanu nakubwiye, ariko hari ivyo ngira ndakwereke ukuntu Imana yari yifuza umupapa uno munsi tamuronka ameze gutyo. Yanditse mu Efeso 5 kuva ku murongo wa 24 ngira ngo niho ngushaka guteba gatoyi, ngira nje ku mupapa hanyuma ndaja ku mudamu nawe kugira ngo imigenderanire ibe myiza. Ukuntu Imana yari yifuza umupapa. Uravye ino munsi ngaha mu itanguriro 3 hari ahantu amaze kurya kijya camwa, ubwo nyene hari ukuntu baciye bapfa mu buryo bw'imwemo. Ivyo nzobivuga ejo. Ntibapfuye mu mubiri kuko bari bagiye gupfa inyuma, ariko ubwiza bw'ubumana bwaciye butosekara. Hariho ukuntu rero yaciye amubwira ngo uzokwa murima, abwira umugabo uzogogwa, uzohura n'ibiki harimwo nuko nuwo mugore azokugora. Mu bisanzwe twebwe abadamu tugomba kugora abagabo, tugomba kubagora. Utamugoye uzobukoze ikosa, kuko wewe ari prepare kugogwa. Niriko ranyumva. Arabizi ko agomba gukora kugira kugushe neza. Ni nayo mpamvu ugomba kubona n'igihe yaza kukuresha ntivyoroshe. Hariho amamarche d'approche yakora gushika uzokwemera. None waciye wemera ubwo nyene? Waciye wemera? Huya yarabanje arazana amakado, huya yarabanje arazana ivyero, huya yarabanje arakugendera kenshi, yarabanje arakubwira ko afise imodoka nyinshi, yarabanje arakubwira ko afise ibi, yarabanje arakubwira ko ameze neza, yarabanje arakubwira ko ari umumarayika. Yese ari ibintu yakubwiye kugira ngo wemere.
yaramaze indwi yose akwiruka inyuma, umwaka adasiba iwanyu, mudasiba mu kabare, mudasiba he, aguma gushikaho uramubwira yakwa, araza arakwa, ntivyoroshe kwa gushira mu nzu. Un homme est destiné kuruha. Oh. Nubu uracaruha kuko ugomba kumugaburira, ugomba kumwambika, ugomba kumuresha heza, ukamyambika heza, ukamuha ivyanywa, ukamusiga. Twebwe turi destiné gusa neza. Destiny yacu nukuba abantu bashajije. Kandi vyakozwe nande? Vyakozwe nande? N'umugabo. Niyo mpamvu mupapuri ngaha ntugashavuzwe nuko umugore aguma kubwira mpibi mpiki iki cyabuze ni inshingano zande zawe. Umunsi uzoca ukankama, uzoca ushavura, uzoca uraruka, uri mu makosa, ukoze ivyaha. Ariko ntibibuza ko umugore akora. Ariko yanda kubwira ngo umugore agizwe no kugorana. Soma vi. Reka tubirabe basi. Reka tubirabe. Umugore agereranywa n'ibintu bitatu. Amen. Umugore Imana imubona nk'iki? Ishengero. Umugore Imana imubona nk'iki? Umurima. Umugore Imana imubona nk'iki? Ikirahuri. Imana igereranya umugore n'iki? N'ikirahuri. Imana igereranya umugore n'iki? N'umurima. Imana igereranya umugore n'iki? N'ishengero. Soma rero turagiye. Abanyefeso igice cya 5:24. Haravuga ngo ariko nk'uko ishengero rigamburukira Kristo, aba ariko abagore bagamburukira abagabo babo muri byose. Bagabo mukunde abagore banyu nk'uko Kristo nawe yakunze ishengero akaryigura. Geza turagiye. Icambere, Imana yabwiye abapapa ko mugomba gukunda abagore banyu nk'uko Kristo yakunze ishengero. Oya. Si cambere none ico. Oya ni cambere. Icambere. Ivyo hejuru biraba abagore. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo papa we wubakanye n'umugore X, ugomba gukunda umugore wawe nko Kristo akunda ishengero. Numukunda kuko yakoze ajya amaservice yose muvuga. Ajya wibaza. Yagize impuzu, yazanye ivyo kurya, yazanye icyayi, yagize iki, yasokoje, yagize iki, yagukuye ibirato, yazanye ibase, yashizwe amazi ashushe, yakogeje, yagusize, yagugize nk'uruyoya. Ariko yavuze ngo agukunde nk'uko akunda ishengero. Ishengero ryo rikora. Haje rikorera Yesu. Amen. Ugomba kuduza urukundo rwari muri Kristo Yesu. Niyo mpamvu imbere nakubwiye ngo ugomba gusenga. Kuko hariho comparaison igomba gukompara abapapa nka Yesu. Mugomba kugira umutima nk'uwari muri Kristo Yesu. Umutima w'urukundo nk'uwari muri Kristo Yesu. Umutima wihangana nk'uko Yesu Kristo yihanganira ishengero. Kandi ishengero ntiryoroshe. Ishengero riragoye cyane. Kandi ishengero riragora Kristo. Kandi Kristo arababwira ntibumve. Kandi Kristo arababwira ntibagire gute? Ntibumvire. Nakubwiye yuko umugore agizwe no kugorana. Urashaka kumubwira ntiyumve, urashaka kumubwira ntakore ibyo wavuze, ukabisanga hahandi canke ntabi hagaciro. Ariko Kristo yavuze ngo papa uguma ukunda uwo mugore nubwo bimeze gutyo.
nubwo bimeze gutyo utegerezwa, kuko hano imbere wavuze ngo uzomukunda biguma vyoroha agwaye canke akomeye. Usanze agwaye mu buryo bw'imibereho nk'uko ishengero ry'iki gihe rigwaye, kandi uteza kuguma umukunda. Yo uriko urantegera? Ishengero riragoye bwoko bw'Imana, ishengero riraruhisha, n'umugore araruhisha. Mu gitondo obera, ku mugoroba obera. Umugore niwe azi ibyo mu nzu bibuze, bivuga ko aguma atanga raporo y'ibibuze n'ibyabonetse. Ivyo rero bishisha abapapa, ariko ntibize bisubire kugushisha. Ubikunde kuko nakazi kiwe. Ishengero riguma ribwira Yesu, ndakeneye ibi mu rugo, ibi muri ishengero ibi, tuzana imitwaro gusa, tuzana imitwaro gusa. Ariko Yesu Kristo aguma agira gute? Aguma akunda ishengero. Aravuze ngo ijya kabiri uryiteho, araryigura. Soma wumve, araryigura. Protection. Ba papa, il faut protéger la femme. Nukurinda umugore wawe. Imana idufashe. Rinda umugore wawe, nicyo cyananiye Adamu ntiyarinze umugore wiwe. Adamu yaramucitse, aragenda inyuma, abaraganiriye n'inzoka, inzoka ibiramukuye mu bugombe bw'Imana. Rinda umudamu wawe, murinde. Amen. Murinde ko agira abandi bamuvugisha, murinde ko agira abandi babona ubwambure bwiwe, murinde ko abandi babona ibyo akenye, murinde ko abandi bamuganiriza bakamuhakeya, murinde inzara, murinde inyota. Rinda umufuko wiwe ntugende ugaragara. Rimwe na rimwe umubazi urafise argent de poche. Kimwe mu kintu kiryohera abadamu nuko umugabo umunsi umwe amubaza, urafise argent de poche? Akira ndaguhe. Kimwe muri vya bindi dukunda, kandi nta muntu akunda kugenda atagira agafaranga. Turi kumwe. Ukunda umugore wawe, ndiko mbwira abapapa, abamama sindabashikira. Ukwigura ishengero, umugore ugomba kumwigura. Bavuze ati hapande, ni jewe mfa, ariko si umugore wanje apfa. Ufise amafaranga y'impuzu imwe, n'umugore yambara, we kinyoteri ku gisusu. Ufise imodoka imwe, niwe uja kuri bisi, ariko madamu kuri vola. Yesu Kristo yararondeye umupapa yomera gutyo kugira muhezagire, yaramubuze. Kuko bose badevelopa esprit yo kwikunda. Hari ibyo guterura, terura. Ruguru hoho nakamara amazi. N'abadamu barima, ariko abagabo bari mu nkono y'impeke. N'abadamu babeshaho baracuritse ibintu. Uno munsi turi mwisi icuritse. Ntushobora kuryama ngo wadodoye ninde, ngo wadodoye ninde. Mwijoro imbwa ikuze, ngo imbwira ikirakuga, ngo imbwira ikirakuga. Nakuye no kubimenya ko yakuze. Haguruka, ni wewe ugomba kumproteja, ni wewe uri serugo, ni wewe ufise inguvu, ni wewe. Vyuka. Umwana akaza we ngo vyuka ujana abana ku ishuri, no. Ni wewe. Kuko hari imbeho, hacyari kare, imvura ikiragwa, ba protéger la femme, ntaze guhura n'ibigeragezo, ahura n'imvura, ahura nibiki, kuko agomba kubaho ameze neza, arinzwe nk'umuswi uri murigi. Ngo wumvise abo bantu badodora, ngo abo ni bande? Il faut aller voir. Reka kwigura urazana à gauche à droite, haguruka uje kuraba. Ni wewe mugabo, ni wewe mugabo. Protection.
amen. Ufise ibihumbi 10 bimuhe kugira wewe impuzu niyatabuka aha ayishoneshe, mugabo wewe ni uciyatwara muge ngo genda utagira na rumwe. Abagabo barikunda, ariko abagabo bamenye Imana, ivyo bintu ntuzuse kubikora, ntuzusubire kubikora, ni bibi, biragahera mu bapapa b'abakristo. Kuko ni wamenya ko yavuye mu kabavu kawe, uzomenya ko ari umubiri wawe ugomba kumukunda gusumba uko wikunda, ukamubungabunga, ukamwitaho, ukagira gute, ukamwitaho. Rimwe na rimwe ugomba no kumenya ibyo afise vyaheze kugira kame mushire mu bishasha. Imana idufashe. Ukagerageza ukaraba utuntu tudatonze neza, nubwo udafise vyinshi muzanire kamwe muri tuya tuntu wabonye ko akeneye. Arakeneye suveti mukabibona, ntihazobona kumwitaho kandi umuproteja, umwitayeho. Uciye aho biri ukagura. Ni nayo mpamvu ari akaga usanga umugabo atazitaye umugore wiwe, n'umugabo atazitaye umugore wiwe. Nukuvuga ko nta munsi n'umwe umugurira akantu. Aga surprise karakenewe. Turi à la fin de l'année uzopratika aga surprise kamwe. Amen. Protéger. Urazi ingene Yesu aproteje ishengero ryiwe. Abakristo ntibagira amaksida, abakristo ntibagwara ibintu, Imana ikaguma iturinda. Ibaze no munsi turi bazima. Murazi ingene yaturinze imyaka tubayeho. Mfise imyaka 53, uno munsi imyaka Imana yandinze imyaka 33 nkiri muzima. Urumva ubwo burinzi, urumva ya protection y'Imana yangiriye. Uko ni kwishaka ko abapapa barinda bazigama bakitaho abagore babo. Aho ni gihe umugore agereranywa niki nishengero. Reka mbanda icyo ndakireke ko hari ibindi nyuma. Ni vyinshi. Reka tuze ni vyinshi atworara ngaho, ariko ndakubwira ingene yifuza ko uno munsi mugomba ko abapapa Yesu agomba kubibonamwo. Haleluya. Abapapa Yesu agomba kwibona muri mwebwe. Amen. Abagore banyu bakabona Yesu muri mwebwe. Fise umugabo n'umwami Yesu. Umubonye ingene mubana ni Yesu yicariye ngaho. Reka tugende mu gihe nzobibandanye ejo, sivyo? Kubera umwanya uragiye. Canke mvuga ico kimwe ibindi nzobivuga ejo. Mvuga iki kimwe nk'ishengero gusa. Canke ikindi gihagarike ngende aho akibona nk'umurima. Ndagiheza iki? Byose ndabiheza ku mwanya ugiye. Haleluya. Bandanya kuri. Reka basinzira mvuge nka bibiri. Kuri protection reka yo nibagiye akantu. Nibagiye akantu nk'emu yaranyigishije mu 2013. Amen. Haleluya. Aba papa mwari muziko ngo ari mwebwe mutanga ingo zanyu. Mwari mubizi ko ari mwe muzitanga. Mwe muyere yambwiye ko muri 2013 aba papa nibo batanga ingo zabo kandi nibo batuma abagore babo bapfa bakiri bato. Bapfa basara mu mitwe, bakadeprima, bagasara, bagatubwenge. N'abapapa muri koze ivyo bintu, kandi ndababwira uno munsi urubanza ruzobatsinda cagihe nimutihana. Nimwe mutanga ingo, nimwe mutanga abagore banyu mubahereza abakeba mu kuja kwa approach abandi bagore n'abakobwa. Bari abagore n'abakobwa bacagirira inzigo y'umufame legal. Ejo mu gitondo bazomuteza cancer, hirya ejo bazomuroga agwe muri toilette, hirya ejo bazomukubita kugira bakure kipere ari we wabitanguye.
ngo n'abagabo babitangura sintinya kukivuga ko Imana yampaye occasion nibo babikora nimwe mubikora nimwe autrement dit nimwebwe musambura ingo zanyu nimwe muzitanga kwa Satani reka hagarika cette affaire hagarika muri cy'abagore muri cy'abana banyu bamwe babigira ubuhizi abandi bakabigira babinyegeje abandi bakabinyegeza ko nibanga ryawe riri mu mutima wawe nibanga ryawe niwo mubikorana nibanga ryawe n'ayandi ma connection nibanga ryawe n'ayandi ma relation hamwe n'Imana hagarika Imana ntikunda ivyo bintu niba ushaka kuzobaho uhagarike cette affaire uzi wese ko ayikora mu mugore ya mu papa hano hagarika iyo connection naba none uzokunda umugore wawe uzomwitaho ryari nkuko Kristo yakunda ishengero umubangikanije n'abandi bantu ataza ari wowe ubazi umugore akazobaho nabi agasubisa akaba victime y'umuntu atazi akishugwa nabi kubera umuntu atazi agakubitwa kubera umuntu atazi ntaganirizwe kubera umuntu atazi ntaronka agakado kubera umuntu atazwi l'autrui akaronka amakado 5 umugore wo mu nzu nta kimwe araronka ivyo bintu muzovyitura gute Imana yarambwiye ko izobihana abapapa izobahana amen bisaba ko tuja mu bwiza bw'Imana kugira ngo Imana iduhishurire aya mabanga nta muntu azoya guhishurira utabaye nka Daniel Imana idufashe cette affaire uyihagarike ahandi ho izokugezayo ni nayo mpamvu ngo nico gitu Saint Esprit wabimbariye ibi ndiko ndashize muri twamugira ni nayo mpamvu no munsi aba papa ba 50 bari bageze kubaho uzobona bagiye bari bageze kubona bakazana barigije abana bararuha barakoze bararuha barubatse amazu baragize ama economy aho bagiye kubibamwo haca habiki baca bafata yihuta no ku mpanda imiryango ikagumira ikiyibaza ni kuki nakarageze kubaho none hiraba n'ingaruka z'ivyo no munsi abo bapapa bakorera aba mama ko aya marira barira utabona Imana irayakwishuza nariko ndavuga iki ko ndavuga kwitaho sivyo kwitaho ngira ndakubwira umunsi wamaze kwinjiza umuntu wa gatatu uramwinjije muri couple ninde nkwezi y'amarere ubishaka utabishaka urinjije umuriro ntuzoshobora gutambikiza ukwezi amezi 2 amezi 5 umunsi umwe bizoje habona umunsi umwe bizofatwa kera induri raje nawe ucuja kwidefanda n'uwo ucuja kwidefanda kandi ngenda ndakubwire ngo umugabo w'umugore umubiri w'umugore uganzwa n'umugabo wiwe umubiri w'umugabo uganzwa n'umugore wiwe arafise uburenganzira bwo kubaza arafise uburenganzira bwo gushavura arafise uburenganzira bwo gutukana kuko wamutwariye ivyiwiwe ivyo rero tugomba kumva ijambo ry'Imana tukaryumva tukongera tukayishira mu ngiro ça c'est la parole de Dieu si wanje uyo mubiri ariko abagabo murafise ukuntu mushaka kuvyaka abagore nkuko umenga umubiri wanyu nimwe mu uganza ndumva murashaka gukoresha ico mushaka cyose n'umwanya wose mushaka muri ano position y'Imana uwo mubiri nawe we sigwawe ni nkaho umunsi ushaka kuwutwara wobanza kumusaba uruhusha tunda munsi ndawushire tere ko kutabimubaza uti wewe rero ubu
date d'opération yaraheze. Ubu rero ngira ndabushire, ikintu cyose ukora unyegeje uri mu makosa, uri mu makosa. Ko ubundi ikintu kiri open urakivuga nyene ukakimubwira, icyo udashobora kuvuga kirimo akabaza. Ariko Yesu adukunda urukundo rwiza cyane, kandi ntatuvangana, amen. Avuga ngo iryo shengero ngo arageza 26 ngo ageze aryogesha amaraso aryogeshe amazi n'ijambo. Amen. ngo agishire banzugezaho nuvuga ngo umupapa, amen, haleluya, agomba koza umugore wiwe. Ukoresheje kumubwira ijambo ry'Imana. Bivuga ngo umupapa ntakwiye kuba muto mu kwizera, umupapa ntakwiye kuva mu bwiza bw'Imana, umupapa akwiye kwama mu bwiza bw'Imana, akwiye kwama ku masengesho, akwiye kwama kurondera Imana, akwiye kwama gukorera Imana. Amen. Ariko nyone nyabapapa nyene nabo nibo banka Imana, nibo bapinga Imana, nibo bashira Imana kure. Ariko niwe wagomba kwigisha umugore wawe ijambo ry'Imana. Bishop niwe wagomba kunyigisha ijambo ry'Imana. Amen. Ngo amwogesheje iki? Amazi n'ijambo. Amazi ni ijambo ry'Imana, ijambo naryo niryo wewe umubwira. Ugomba kumwogesha amajambo meza. Haleluya. Ugomba koza umutima we amajambo meza, ugomba kumwogesha umutima no kumuha agaciro, no guha agaciro ibyo akora. Haba papa batemera ko abagore bakora, ashika muhira uti ndarusha ngo wakoze iki? Kumbure yiri warakora mu cumba, yiri warakoropa, yiri warapanga ibintu, n'imiburi buri mubaze ati wiriwe muduki none ko warusha, wakoze iki? Icyo ni kuvuga ko ubu uri kurasuze estima ikintu cyose umugore akora, kandi biramubabaza. Ndi kuba papa burya abagore abamama nabo mpavanza, ariko Kristo niwe yoza abakristo akadosanga barahindutse. Amen. Ugomba kuhindura umugore wawe, peu importe uko umusanga uko yaje ameze, ariko wowe urashobora kumwoza ukazomuhinduza iryo jambo ryawe no kumurera. Amen. No kumureresha izo karaktere zawe nziza, uko wifuza ko amera. Haleluya. Uko umugabo yifuza ko umugore amera, umugabo arashobora kubimugira. Turi kumwe? Ndashobora kugenda kwa bishop ntazi gutanga, akazonyigisha ngasanga ndatanga. Amen. Kuko aho oye ndajabutse mu mugore agereranywa n'umurima, umugore urashaka kumwigisha, umugabo arashaka kumwigisha ibyo ataza akamwigisha, kanatsinda wamukuye iwabo aje iwanyu, ntazi ibyo mukunda, ntazi uko mumeze, aragomba guca muri iyo séance yo kwiga. Twe turababo dukunda ubugari bacumba gutya, niba yaje atazi gucumba. Ariko ubundi abapapa bashaka tuveyo byose tubizi, utabizi uri umutretre. Icyo ni kibazo. Ariko Yesu nawe abandanya yigisha umugore. Haleluya. Haleluya. Umugore mwigisha kugira sport, mubwira uti ngo tujane muri jardin, ngo tujane muri sport, mugurire tennis de sport, mugende muraganira, mugende murayaga, mufata ukuboko, mugende gushikaho azogira yataye wifuza niba yarayitakaje. Sinawe uracafise kwa ruda, engene umeze, mushire ku murongo kuko urashobora kumugira uko ushaka. Allo. Umugore uramukora. Amen. Haleluya. Uramuhindura, uramugura amavuta meza gasa neza, uramugura impuzu nziza kabegwa.
uramushyira mu bandi bikemera, uramugurira imodoka akayitwara, none bibaza ngo hari utazi kuyitwara. Niba yigushirira mu nzu none uzotuma uyikorera n'ingata. Haleluya, haleluya, amen, amen. Mwigishe kurima niba atazi kurima, ngo umwezeshe amazi n'ijambo, ngo gushika natanjebejebe azoba afise. Ariko ubundi haba abapapa aribo basazisha abagore, aribo batuma asa nabi agasengesura, kuko aradasinziriye, amuraza adasinziriye, amuraza hanze, ntamugaburira, ntagiri yaramuri umutima. Urumva wumva uri kuramweza cyangwa uri kuramwica? Ariko umugabo nyene neza arabaza, mbe wewe wa mugore kusa neza wisigi nanjye nshira umugore wanje. C'est simple, c'est simple. Be icyo gitenge ko ari ciza wakiguriye nanjye ndamushire. Siko bimeze no. We je nahuye n'umugore amota neza, mubaza aho yagakuye, nzoguhejeje kukarondera. Ariko kenshi abapapa baza birukira mu bandi bagore abagabo babo bakoze, ukora gwawe travayi wawe, kandi byose birashoboka. Bwira mugezaho nta kidashoboka. Nuba waba ujya mugore afise po nziza, nuko umugabo we hari ikintu yakoze. Hakuja gusamura ruriya rugo, mubaza ingene yabigenje, uza kubikora ku mugore wawe, uzosanga nawe nyene vyo mubera. Aha, bamwogesha amazi ni jambo. Amajambo mabi arashaka gutuma umuntu acupira. Ego urashaka kwemeza umugore wawe ko atabwenge agira, umunsi umaze akirota uva atagira ubwenge. Ngo hewe guje umugabo wanje amubwira ngo singira ubwenge, ngo none ndatanguye kumva umenga singira ubwenge. Ngurazi ko ntagoye kumva ubwenge bwaragiye, ngo aguma bimbwira ngo ko nagira ubwenge, ngo none numva umenga ntabwo nkigira, ukamwigize gutya trabwumva. No, ugasanga muha agaciro ko kumwogesha ijambo no kumuha agaciro. Haleluya. Aba papa badaha agaciro by'abagore bavuze. Ivyo uvuze uvuga utavuga ntakumviriza, wewe ivyo uvuga ntibigira fond na fondement. Umunsi umwe umudamu acagira gute? Utabura, ugurisha, ugira iki, acagira iki, cayihorera kugira mare kabiri. Ngende babwire, nta kintu kibabaza ku isi nko kuvuga ukamengo ntacu uvuze. Mbega uwo muntu agutelefone ninde akanka kukwishura? Uwo muvuganye ninde akanka kukwishura? Très mauvais. Uraza umuntu uganiriza akanka kukwishura. Ivyo ndiko ndavuga ndazi ko ari umuntu ariko arafashwa, canke nanje ndafashwa, ariko nawe urafashwa. Akanka kukwishura. Mbega iki akanka kugikora kubera kivuza umugore. Uri umupapa ugwaye, bakujane kwa muganga. Kamwe twa turi mu muji, ivyo ni ibintu bya bapapa, mbwangira abapapa abo nabonye ntibagira ivyo. Gusuzugura umugore gushika naho uvuga uti berega hajya habomotse, urabona ukamwereka udebe, urabona hajya kubera ari wabo bivuze ni habomotse isimiriko, kubera ari madame agize gute ateregiye muzu wambaye nigoroye, kubera ari madame bivuze iragoroye imeze neza, akwemeze yuko bimeze neza.
uri umugabo agwaye. Kandi burya rero dufise population igwaye, igize gute? Igwaye. Ngenda kubwira umunsi umwe umugore wazo kugara umunwa, kandi niyamara kugara umunwa nagwa rukundo ruravuyeho, nakwa kubaha kwigize gute? Kuravuyeho. Kubera umugore ni iki? N'umurima wimbura ibyo wabibye. Umugore ntushaka umuronkamwe umwana utamubivyemwe imbuto. Amen. Aho rero niho ndiko ndaza ingene umugore ari iki? Ari umurima wakira imbuto umuntu wese amuteyemo. Haleluya, haleluya, haleluya. Kugira wimbura umwana hagomba kubamwo imbuto zawe utera muri terise yiwe. Halo, utayibivyeyo nta kibondo kizoboneka, kandi nawe utaronse uwo murima nta kibondo kizoboneka. Bivuga ko dukeneraniye twese, tugomba kubakana kandi twese turakeneraniye. Amen. Utamubivyemwo amajambo meza nta ginyo uzobona ku mugore wawe. Azogira tendance yo kugira iki? Yukukuja kure. Kuko naho akubwira ntuvyakira, naho aguhanura ntuvyakira, ntimunavugana ntibikunda, muvugane kandi atavyakira, mugire gute? Aho nta satani arimwo, ni karaktere yawe yatumye nta kiganiro kiba hagati yayo. Nta nari muzovugisha umuntu adaha agaciro uwo mu kanwa uri kugira iki? Ntiwotuma wihorera? Ntiwotuma wihorera? Rero uzosanga kenshi iyo kompanyi yawe atayikenera, kuko ntuha agaciro ija kubarira, ntuha agaciro presence yiwe, ntuha agaciro presence y'uwo mugore. Umunsi umwe azonezerwa ari kumwe n'abandi. Nivyo vyabaye kuri Eva, yanezerewe ari kumwe nande? N'inzoka. Imana idufashe, Imana idufashe. Umugore umubivyemwo, amen, umubivyemwo kumwambika neza akaba abikunda, azogenda arakuyaga hose. Abakunda ivyo kurya nabo ubavivyemwo kubita umuco bafungura. Uno munsi ukeneye gufungura iki? Uno munsi tujane muri restaurant, uno munsi nje kugwa gafi, uno munsi nje kugwa akabrochette. Ndakubwire yuko mu bagore bose ahazoba yicaye azoguma avuga, je mugabo wanje aguma aja kuma akabrochette, papa naka papa, hamwe n'abandi bagore bashishwe. Mvuye nawe aguma avuga abagabo wiwe gusa, nta kindi kiganira aguma avuga. Je mugabo wanje aguma asohokana, jena nari mwe shayijana, jewe imisi yose aca kumitana, jemba mbuzinda gusa, asha inyama ndazirya ziri mu kumeninda. Arumva nyene bimutiwa kwivuga mu bandi bagore ko afyinye, ko afashwe neza, ko asohoka muri restaurant la classe. Jewe anjana kuri Kiriri Garden, kuri Kiriri Garden, umubije mwivyo imisi yose uzokwa mutaha mutwenga, n'ibindi byose bica bigenda neza. Nikimenyamenya, nikimenyamenya. Bariya basuma, bariya bahabara, bariya ubanza kubaha, ubanza kubatwara ukabaha lifti gushika muhira. Urabona umupapa aba mu Kamenge akabanza gutahana umukobwa agiye mu Kabezi mu Rumonge, imbere yuko ataha atuvuye he kutasha ijoro, ngo nari kumwe n'abandi bantu nari mu nama. Avuye he? Kabezi ataha mu hariya ruguru hitwa nde? Mu Gisandema, hariya mu Gisandema hariya. Mu yandi majambo yabanje gukora service ya yindiye ejo hazomukenda ntazokwanga. Ti n'umuntu ntahana akashikana hariya. Ugomba gupratika ivyo bintu ku mugore wawe. Reka ivyo bintu. Amen. Ntugakorere ibintu ubundi muntu udakorera uwo muri kumwe. Amen. Mani dufashe.
uzoba warapfuye wabuze imva. Ugasohokana umuntu mukazojya amafaranga insomene umuriyoni, ariko umugore wawe yifuza 5,000. Naje ntari Imana no guhana, naje ntari Imana ndabimenye no guhana. Umugore wawe vraiment ukazanga yarasengesuye, nagira n'utuvuta yisiga, nagira n'agasabuni, ariko ugendeza hejuru abandi bantu. Ivyo bintu we wumva ari katolike? Imana dufashe. Uriko urabiba imbuto mbi mu mugore wawe, umenye ko uzokwimbura imbuto mbi. Amen. Ntazokwifuza, ntazokuryoherererwa. Uri umuntu nyene ingo, hanyuma ugende. Okay, ndabizi ko ni papa w'abana banje. Uwo mudamu azona kubwira ngo nagumye ngaha kwera abana. Nuva wewe ntugikonta umutima wiwe, kuko nawe waramukuyeyo. Haba abantu bakura abantu mu mutima yabo, futa oya, siko bimeze, ariko ugomba kumubibamwe ibintu vyiza. Amen. Kandi abagore ni mirima imera neza. Amen. Nukuri Bibiliya irabivuga neza ngo abagore bazokwamana inyota y'abagabo babo. Habaho n'abagore batezwa gucyoye mugabo bakaguma babakunda, bakaguma bagira iki, bakaguma bakunda abagabo babo, kuko ni ijambo ry'Imana niko biri. Tuzokwamana inyota y'abagabo bacu. Abagore nabo Imana ivuga ngo twubaha abagabo bacu, ngo ivuga ko dutandukanya kubaha n'amaserivisi. Abapapa muzamu muvuga ngo abagore icyerekana ko umuntu yakubashe nuko yagukuye ibirato, sivyo? Abagore abapapa ngo umugore yakubashe kuko yateguye ku meza, sivyo? Ngo abagore ngo bakubashe kuko uvuze bagaca bahora, sivyo? Umugore yubaha umugabo n'igihe ushobora kuvuga akumva ivyo uvuze, akatega ugutwi, akakumviriza, akakumvira. Koriki? Okay. Tugira ibi. Egome. Vision yanje imeze uku. Burya nta mugore n'umwe yiyopoza kuri vision y'umugabo ntiyubaha umugabo. Visionnaire ni visionnaire, kandi visionnaire ni umugabo. Amen. Haleluya. Gandi ko ndavuga ibintu. Visionnaire ni umugabo. Vision yari ifiswe na Adam. Ningana ibintu bizogenda byari byabwiwe Adam. N'ama instruction Imana yamuhaye yari yabwiwe Adam. Ariko umugore ntiyari yayabwiwe. Umugabo no musi ni afise vision y'urugo. Amen. Akubwiye ati iki ndifuza ko tukigira gutya, kigira kidushikana aha, hama duce tuja ngaha, hama tuzoshika hariya. Ni okay sana, twagiye. Ukibonyemwo inzitizi urashobora guterera, ariko arafise uburenganzira bwo kwanka ibyo uterereye muri marche ya vision yiwe. Abati ngira ngure parcelle ngaha, njaka ko twubaka inzu, tugire gutya ngo oyaye, ngo amafaranga dushize mu nzu, ngo ahubwo tugiye kuyata, tugozoguma dupanze sana ndayakoresha. Wewe nturi kurubaha vision. Vision uyigenderamwo, vision ugenda wubaha uwayihawe, mukagendera mu nzira imwe, ukamushigikira, ukamufata amaboko, ukamutera intege, ukamubwira ko bishoboka, ukamufasha, tindabira isima, genda uncungira ibi, nawe ukagenda ukabicunga, mukagenda ku mugozi umwe. Nakwiyo poza, iyo wiyopojeje Imana iti kubonako. Amen. Amen. Ugomba kubaha umugabo wawe ukumva n'ibyo akubwiye muri vision, nkuko Yesu boza bakamuhagarika ngaha, ingene wo kumva ibyo akubwiye. Amen.
kuko umugabo ni umwami, umugabo ni iki? Ni umutwe w'urugo. uko Kristo ari wagaba ishengero niko n'umugabo agaba umugore, kandi yaramuhaye iyo nkoni yo kuba umurideri w'urugo w'umuryango. Amen, haleluya. Kandi Imana yarashizeho amategeko y'urugo kugira ngo ntihabe ubusimbira hamwe. Iryo ni itegeko yashizeho, kandi azokugaba. Tugomba kwemera ko tugaba. Umugore abwiye umugabo ngo je urangaba jewe, ntiwubaha. Aho niho handitse kutubaha. Birazwi, nturinda no kubaza. Aratanze itegeko. Ngira mu gisirikare none abonye umugabo bikora neza. Nta mushefu atanga itegeko. Umusibateri ngo avuge ngo oya. N'imiburiburi banza ugikore umwereke ko gipfuye. Kandi ivyo akoze genderayo. Okay, niwe wabikoze n'amahoro. Les inconvénients ekwa azoyibona après, ariko rero hari nakandi ngo size nakubwiye oya vyabaye nabi, mugayo biba neza bari kubiryako. Ni vision y'umugabo. Madame, ukaba wiyopoza kuri vision, ja kwihana. Gera gute? Ja kwihana. Apenda nakugisha inama. Okay, ahantu twabuze inzu, tuje mu Kanyosha. Cyabuze. Okay, yego, tugende canke oya. Mugabo bundi arafise uburenganzira bwo kuyirondera, akaguca kujana ngo tugiye hehe. Inzu nayironsa aha tuzobaha. Wewe zana imikeka n'ibiki sasa ho nyene nta bindi. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Ni waziya kujana. Abati je vision yanje, mbona umuryango wanje nzowujana muri Canada mu myaka 5. Rondera visa. Ugiriki urakurikira. Umuridera aje imbere, abasibereteri baje inyuma. Amen. L'homme aje imbere, tugakurikira. Petero wa mbere gisha 3 kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo w'indwi niho hari amategeko y'umugore. Ugomba kugira ingeso nziza. Haleluya. Umugabo agomba gutravaya umugore gushikana umunsi umwe azokwirotura afise umugore afise ingeso nziza. Kandi iyo force abapapa barayifise. Ntuzurekerane umugore wawe. Oya, muhe urumuridere wiwe. Amen. Uri capable de corriger. Aha. Amen. Papa wanje avuga neza, aravuga ngo je ndi bugabo, ngo ngaba umugore n'abana. Nta wundi agaba, ariko umugore n'abana arabagaba. Mu bisanzwe umupapa atanze itegeko, nta mwana ashaka kuvuga ngo fye ritange, uhagarare muri autorité y'umupapa y'umurideri mu rugo. Uzoraba kandi byose bizogenda neza. Ivyo vyose umwe amenye inshingano ziwe n'umugore inshingano ziwe. Amen. Nukumenya umwe wese icari n'uwundi cari, ibi mukabishira hamwe, mugaca mubizungurukisha na bimwe bitandatu nababwira, bimwe bitandatu natangura, muzoca mubona urugo rumeze neza. Ariko ivyo bibaho rimwe na rimwe twigishijwe na mpwemu yera. Amen. Amen. Twigishijwe nande? Na mpwemu yera. Ejo tuzoraba ingene amatentation aza n'ingene tuyanesha. Amen. Nikihe cyatumye Eva ajya amatentation amufata? Nikihe cyotuma amatentation ya Satani canke y'abantu tuyirinda kugira ngo tugume mu murongo mwiza w'urugo Imana yifuza. Haleluya. Umugabo Imana Yesu akeneye kubona
nujya yanditse uze gushaka ubisubiremwo ubisome, yanditse muri Ephesiens 5 kuva kuri 22 kuja kuri 31 cyangwa 32, uza kubona umugore Imana ibona. Haleluya! Ndabonye umugore w'ubuntu, ndabonye umugore w'agaciro, ndabonye umugore nari nifuza. Nuwo muri uyu wo muri Pierre. Ndabonye umugore w'ingeso nziza, ndabonye umugore yubaha umugabo wiwe, uyo ameze uko nshaka. Uwo niwo kandi niryo shengero ryanje nkeneye. Amen. Uyu mugore nzomuhezagira, uyu mugore nzomuha umugisha, uyu mugore nzomwubakira, uyu mugore nzomuhindurira ibihe, uyu mugore ndamuhisemwo. N'umugore ba Dorokasi bazuka barapfuye. Amen. N'abagore bapfa bakazuka kubw'imirimo n'ingeso nziza bakoze, bakaba abagore Imana yishimira. Abo n'abagabo barabashima, no mu kibano barabashima. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Mwe muyera agufashe. Byinshi nabisimvye, ariko umunsi uzoronka umwanya munini umuntu yokivuga neza 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 ingene ushaka gukura umugore kuba umuntu mubi. Haleluya, haleluya. Bivanye n'imyaka mubanye, ku myaka 10, 20 ukazosanga umugore yarabaye mwiza cyane, kuko yarezwe n'umugabo wiwe bukebuke ukamuzana. Haleluya. Ivyo rero tuzovyiga undi munsi aho biva kuko hagomba kubaho gukora karakteri. Amen. Ukayikora